inshuti bakunze mudukurikirana mu channel yacu channel ya Ndiho Gospel TV aho mudukurikirana hose tukaba twateguye ikintu kidasanzwe ikintu cyiza cyane aho ikiganiro turi guteramana n'abantu badasanzwe siziko mbamenyereye abashobora bamuzi abantu batabazi ariko turi kumwe nabo kugira ngo batuganirize kuri byinshi aho ushobora kuba waza hano ariko no munsi tujya kuganira nabo aho tuza kubana nabo kuri byinshi baza kutubwira kuvyerekeye bo ni bande ndabaye kaze cyane umugwi turi kumwe ni group Hope Sound Hope Sound aho baza kutwibwira cyane cyane eske Hope Sound yo tucumvise twumviki aho bazi no gututeramije bafite byinshi cyane ashobora kutubwira aho ari ku channel ya Ndiho Gospel TV sinzi yuko nohera gauche sinzi ko nohera droite okay reka nabire kuri droite karibu ego shalom kwari kwaradukurikirana bose hama ku mazina yanje nitwa Celestin Imana nkaba ndi umwe mu bagize umugwi wa Hope Sound acapella maraheza rero cyane ndaramukije abantu bariko badukurikirana bose ku rubuga rwa Ndiho Gospel TV mwese ndabaramukije aho muherereye hose amazina nitwa Zabiro Manirakiza ndi umwe muri Hope Sound acapella mu bagize mwakoze shalom abakunzi bacu mbanje kubaramutsa aho muherereye hose ariko baradukurikirana mu mazina yanje nitwa na distance munezero nkaba ndi umwe bagize Hope Sound acapella sari ko ariko baradukurikirana ama ku mazina yanje nitwa Nitunga Steve ama bamwe babivuze yuko nanje ndi umwe muri mu bagize Hope Sound acapella ego nkaba n'umuririmbyi wayo muri bikorwa byayo shalom kuri mwebwe muradukurikirana ama nanje ukazina ni Vedasti Nijimbe nanje nkaba ndi mu Rwanda dikanije kuba muri yacu yitwa Hope Sound acapella ama murakoze cyane ego uko mubibonye bashaka kubibwira bose turafise Celestin turafise Ego Ladislas turafise na Yves turafise na Auguste cyangwa Vedasti Steve Steve wow yeah murongozi wa minute umurongozi wa group kiongozi umukamera basha imitwe beni ikintu cyoroshe ikintu cyoroshe kugira ngo abahuze mwese kugira ngo bose mugira akanyamuneza kugira iyo wese aje mu gikorwa yumve yuko aryohewe yumve ko afite mu ikintu cyoroshe ikintu burya dukoreye hamwe ego icyo kitwereka yuko twese turashobora kuvugirana ati sindagutwaye twese turahana turidegenze kuko byarashaka kuzana ide tukayitora yakaduhanura tukabikora uko nyene ego bisanzwe bivanye n'ubumwe nyene dufitanye hagati yacu urumva gutwara nyene ni normal mu kirundi bavuze ngo nta ngabo zitagira umutware kugako kantu kavuze ati ni umutware muri Oxfam ariko nawe ngo twese kubwo turi ku mugozi umwe n'ukuri numva amarushye cyane ego cyane mbega shaka kubaza eske iyo mwumvise Hope Sound acapella mbega niyahe message unabashaka kumviriza reka tege Vedasti ego tema wumvise Hope Sound acapella harimo hope uvuga gisigura kwizera ashaka kwizigira sound ni n'amajwi acapella uvuga ni ibintu bitatu biri kumwe uvuga wumvise Hope Sound acapella umenya ko ari umudiho turirimba ata ama instrument mwene yandi bavuza dukoresheje iminwa yacu ama mugo buryo tubikora mu gutanga ubutumwa bwiza mu buryo bwa gospel ego muko urumva yuko Hope Sound urumva bo bafite ama instrument harimo bass harimo piano harimo keskeri harimo bass bose birimba turi kumwe na Hope Sound mu
twumvise yuko muse Hope Sound ni ivyizigiro vy'umuziki urumva yuko umuziki atari ivyuma twe dufatisha amaboko ariko ni ivyuma tuvugisha karimi kacu rero aha turi na Hope Sound ya turabaye kandi kaza yakwadukana muri channel Dio Gospel TV mbega mwebwe Hope Sound be murabahungu gusa nk'uko tubona nyine aha nyine umusore none ko murakora muri abahungu mbese nta mukobwa yo kwinjiramo ati wava dutsitaza none ukize kwiza ikintu navuga si kuvuga yuko twase abakobwa ahubwo uko twashimye gukora nuko twabyisanzemo kandi iyo Imana ikoze ikintu iba yagiteguye ku mugambi wayo hama turafise ibindi bikorwa twabatumiramo abakobwa bashatse kwinjira mu Hope Sound hari ibintu abakobwa badufashamwo twebwe ntidushoboye kuko ibintu vyo kwambika vyose ivyo vyose arashobora kuvuga ati ngiye kuba umustiliste Sound akabera umukobwa adufashije kuko turabahungu ico nanjye ndafise ikintu bakivugako igituma abakobwa tuba turi kumwe ni ukuvuga nk'uko yari abivuze ijyanye ngo bogira iki n'iki gusa mugabo uburyo yashatse kumuvuga mu ndi bakarushaka kubitomora kuko hari igihe abantu bacaye bazati gusa ni kubera hagiye nk'abakobwa dufate hano umwanya w'abakobwa uragoye twebwe iyo turiko turakora usanga dushikanye mu masaha akuze mu gihe rero nk'ubu unye turi kumwe n'abakobwa byose tubagora ugasanga nyine turiko turabajya imihari bataje kurumwa iki n'iki n'iki numva niyo mpamvu mvuye mu bakobwa usanga bigoye kuko kenshi twebwe ngaha kenshi usanga turi kumwe kenshi vrema tuba turi kumwe iyo tugiye usanga turi kumwe ni ukuvuga rero vyogorana mu cyo usapasha ndafashe gato Vedaste akivuze uko nako umenga atakubakumiriye ngaza kubabiruka gusa siko bigoye kugenda jewe ku mukobwa kadukurikirana wese muno mwanya je ndamuhaye ikaze muno Sound Steve yabivuze neza dufise ko abyishimira Sound nuko abitandika dise Hope Sound iragutse cyane kuvuga uwoza wese ntawura post yashobora gufata bavuze hakarero bya makeup abastiliste baza kutwambika abadufasha ku bintu by'amaposti ku bintu by'amarezo social urumva agoko se n'akazi muri Hope Sound kuvuga vraiment byo umukobwa hari hose ariko adukurikirana arahangaza nawe wajanyira reka sinasi ko boza mugurumva nko mu idomene ufatemo kuri ibintu by'ineguro by'indirimbo iyo nashatse kuvuga n'andi bo mu bindi rero mu gihe bariko bakurikirana muri stage ukuntu uko muraririmba ugasanga umukobwa arashobora kuririmba ugasanga ati numva yuko no gufatikanije narajya na Hope Sound eske munakira usabi turabye nko ku mwanya we ushobora kuronka usabye umugora gusa urumva ari umwe ari ready gukora nkuko twe dukora gusa yarageje kuganira Veda ni ukuvuga yuko muri make turaronka umuntu yani umukobwa yoza ameze nkatwe akemera kubana natwe umwanya wari wose tuba tuwiye bivuga dukurikirana mumva yuko ikibazo cy'umukobwa nuko n'umwanya bafise bo eske yokwemera kwifatikanya nabo nicyo kibazo gihari ariko numva yuko umukobwa ari byinshi cyane makeup stylist ibyo kwambara ndetse numva yuko no kuririmba ikibazo gihari ni mbega ntango yanyu hari ukunyene cyane ntango ni ntango yaje nkuko ijambo ry'Imana ribivuga ati abahiganwa ni benshi mugabo umwe niwe ashobora gutsinda cyane natwe rero nk'uko tubona si kuvuga ngo twatanguye kunyene oya twari benshi turashika nka 10 mbere banarenga mugabo kujya kukuntu nyene kuyu mwanya nyene twavuze badashoboye kuronka umwanya nk'uwo turonka cyane tukamana nk'uko twamana bamwe bagiye baracika intege bagarukira mu nzira twari benshi cyane umva marenga 10 umurize muri batanu umva none bo basi murafise rya hope kujya mu bivuga ati Hope Sound batafise rya hope yuko hari undi yoza mukamwakira ubundi
sinzi vraiment nk'uko yabivuze afise uwo mwanya akitaba amarepetisiyo agakora imwe mu twebwe dufise tukabona turasangiye ico kibanza tumwakira ariko vraiment hanye dusa n'abantu bameze ico kimwe vraiment ego umva mwese murumwe ntituri usanga bashakura cyane hateze twaramaze gutahura kinogeze mugeze ko mbega muba mufise indirimbo zishana zingahe indirimbo dufise turamaze kugira ku bakwe dufise indirimbo zibiri ziri ku rubuga rwa YouTube rwa Hope Sound acapella zibiri ugiye kurazisanga mbega kuno mugwi wanyu mbega umwanditsi wari muri mwebwe cyangwa murandika bigenda gute umwanditsi ari ngaha nyene buri kimwe cyose kijanye n'indirimbo kurerwa ngaha nyene turibwiranja hamwe nyene tukuranya kuvuga ko murashobora kumva yo ushobora kuvuga ati dukorere kuri kwinozera indirimbo yo gutanga ibyizigiro sivyo tukavuga tuti reka turabe dukorere kuri indirimbo turondera amajambo byojana kugira ngo ushobore kuba kugira ngo message ishobore kugira ngo igiye gushika tukaja hamwe tukavuga duti dupanga kumwe dusanga rero biratoye umurongo none muri mwebwe umwe aremerewe gusohora indirimbo ari wenyine canke mwese mufise konse yuko tuzakorera hamwe ashimura mwanya vraiment yemerewe gukora umwe wese kuvuga twisi umurongo umwe yemerewe kugira ngo waje hirya no hino cyane none nico nokongera ko kuri ico ukuvuga yuko hagati yacu muri twebwe tonyene tubona umengo hamwe jewe amapare no kwisohora nkaja kuririmba ndi jeje nyene mbona umengo noba mpemukiye abandi rero uko kimeze twese tugomba gukorera hamwe nimba ariyo ndonse turayishira hamwe nyamba ariyo ndirimbo je mashaka kuza kuririmba je nyene nakamara kuza kuririmba je nyene fuko turirimba kumwe n'abandi twagize gute twashoboye none mbega muri YouTube bakora kurikirana avuga ati ndakine kurikirana bariya mu YouTube mbega vyogenda gute nyaye link mu bahereza ko adukurikirana link uja kuri YouTube kuri application ya YouTube kiva muri recherche ukandika gusa Hope Sound acapella ikiza ushobora kubona indirimbo zose ugacugira na sabone kugira ubandanye nyene ubone ko badukurikirana nyene kuri Instagram ni Hope Sound Official kuri Facebook ni Hope Sound acapella ibikorwa byose bikurikirana kuri kwana mbega kuri izo ndirimbo zibiri maze gusohora zamaze kuja ahagaragara muri YouTube mbega hoba hari izindi zoba zamaze gutegurwa ariko zitaje ahagaragara indirimbo y'amashina bwango ntazi indirimbo ziruzuye cyane gusa habuze nyine umwanya n'uburyo kugira ngo dushobore kudushyira ku mugaragaro indirimbo n'ubu vraiment asha none burya iyo uvuze ati ngo habuze umwanya ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga mu buryo bwo kugira gute ngo bwo gutegura ibintu bimeze neza cyane gusa integuro ya mbere twayifise ubwayo ibintu bya kapera si gupfa kuza kugira ngo tuza muri studio ibintu wikondera cyane uwo mwanya rero hama n'ubwo buryo rero bukenewe kugira ngo ushobore kuronka studio ushobora gukora indirimbo wowe basi turavye muri make ni nka ndirimbo shana zingahe sinezi babishika ego turi kumwe na Hope Sound acapella mbega muge iyo tuvuze ati Hope Sound acapella kubashaka kuronka adresse bati ndakeneye Hope Sound acapella ndakeneye kuborana nabo mbega iyo batorera he basanga he ikibazo kiroroshe adresse yano ushobora kudutora ni ukuvuga dusanzwe dukorera kuri Eglise des Amis mu Kamenge hepfo y'isoko ya Kamenge ni ukuvuga umuntu wese ashobora kugira
twifuza kuturondera ashobora kuza mu dusanga umuntu wese ushobora kubaza arashobora kudutora. Yeah, muriko muradukurikirana muri channel yacu ndiho Gospel TV, turi kumwe na Hope Sound acapella, aho bahereje adresse y'ukuri muri mu Kamenge ku isoko, uramanuka n'iryo barabara ni musi cyane gose hagati y'ukuza kubona Eglise nini yanje, Eglise des Amis, shengero ry'abagenzi mu gihugu Kirundi. Nibo turi kumwe, mbe mwatanguye ryari? 2017 umva umaze imyaka itandatu murayinjira. Mbega ko turi muri 2023, niyahe imyiteguro murategurira kuko bakurikirana kuba bumva kuba nawe umwe wese avuga tujya ni Hope Sound ariko adukurikira cyangwa n'undi ashaka kubura avuga ati kanaka njya groupe hari ikintu kanaka igira gutegurira. Mbega ni sinzi ko kanje kuma yake akuvuga muri Hope Sound mu myaka yose tumaze no mwaka navuga ati no ubwo mube special ku buzima bwa Hope Sound ndabeshya navuga ati no ubwo mube special ku buzima bwa Hope Sound kuko mu myaka tumaze ibindi twariko turapanga karere twiyuzuza rero ibiturimwo tugomba tubisore muri 2023 bigomba bije ku mugaragaro kabisa hamwe abantu bose bamenya yuko Hope Sound iriho ihari kandi iriko irakora. Ni kuvuga muri Fevrier mu kwezi kwa kabiri tufise concert ya Hope Sound acapella itariki 18 hazoba ari kwa gatandatu. Numirira buri muntu wese ariko aradukurikirana numirira ndabisubiyemo vrema tuze tubana aratumira wese ariko adukurikirana ni tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 2023 kuvuga navuga ati niyo special buzima bwacu bwa Sound twadutanguye kuko ntabyo twari bwakore niyo concert yacu ya mbere tugomba dukore twataziriye praise of your talent. Praise of your talent. Utazira mu mpano yawe, mu mpano yawe. Kuvuga bizari ibintu by'ibispecio by'ibisazi gusa. Bizari ibintu by'ibisazi gusa. Ngabira ukwivise nikuzoyire kure. Yego. Rero novuga ati novuga ati icyo nico gikorwa inyuma y'ibindi tuzokora yuko hari ibindi bikorwa bidasanzwe kandi byinshi cyane. Yego yes, abakozi badukirana byatangiye kuryoha mu masezi bako bitoroshe vraiment aho tuhuye na Hope Sound ko turaganira nabo vuga ati aho bavuye ni horoshe aho bangana ni bari boroshe ariko aho bageze mu myanya yabo ko nabo bafise ibindi bakora ariko bitanze kubana nanje bitanze kwana channel bitanze kwana badukurikirana mwese ndabashimye ndabakengurukira kandi vuga ati urukundo ubumwe n'ibikorwa n'iterambere bibane muri mwebwe. Ijambo ryabakuye hariya rikabashikana hano abari ryo ribakura hano bibatwara hariya. Ego niho abari kumwe namwe niho bakomeze ivyumviro mu byo muvuga mu byo mukora Imana ibashirikire mu kazi. Turabashimiye mwese umwanya mwabanye mudukurikirana. Thank you murakoze cyane.